Byose byatanguye ku mugoroba w'itariki zine aho hariho umuntu yariko arazunguruka afise mikoro atangaza ko impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi y'impunzi y'Inyarugusu zitarekuriwe kurema isoko, mbere anababwira ko ahubwo buca n'imirima yabo itemagurwa. Ikintu rero cagiye gutangaza nuko mu gitondo ca kare c'itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere 2022 impunzi z'abarundi z'Inyarugusu zagiye zibona abapolisi, abasungusungu biraze mu bitoke vyabo, baratemagura amateke, baratemagura ikintu cose citwa ko ari igiterwa ku ruhande rw'impunzi z'abarundi baragitemaguye. Mbere baciye baja no mu dusoko dutandukanye impunzi z'abarundi zikunda kuremeramwo utuntu duto duto, natwo nyene baradusambagura. Ikibabaje nuko leta ya Tanzania ikora ivyo vyose kandi izi neza ko hari amasezerano yasinye, amasezerano atandukanye yaba i Geneve canke ya Afrika hagati y'akazina muntu. Ayo masezerano yose kandi akaba arimwo ama article Tanzania yagiye irarenga. Tuvuze nk'ingingo ya gatatu iri mu masezerano y'i Geneve yo mu 1951 aho bavuga neza ko ata gihugu na kimwe casinye mu masezerano gishobora gutandukanya impunzi. Ni ukuvuga ko impunzi ziri mu gihugu casinye amasezerano zigomba gufatwa kumwe, ariko uravye impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'iz'abanyekongo ziba ziri mu makambi amwe usanga zidafashwe kumwe. Uravye nk'imirima y'impunzi z'abanyekongo, imirima yabo nta ngorane ifise, bararima amasoko, eka ikintu cose nyene mu bisanzwe biravye impunzi z'abanyekongo muri Tanzania babayeho amahoro. Hari n'ayandi masezerano menshi rero Tanzania igenda irarenga, biboneka neza ko Tanzania itubahiriza amasezerano yasinye. No kubwira nk'ingingo ya 17, ya 18, ya 19 muri ayo masezerano y'i Geneve avuga ku bijanye n'uburyo impunzi ishobora kuronka amahera yayikuye mu mushahara canke se utwo ishoboye kwidandariza. Leta ya Tanzania vyose igenda irabihonyanga ku ruhande rw'impunzi z'abarundi. Rero twebwe ico tubona nuko atakindi cinyegeje inyuma atari ukugerageza kugira ngo impunzi z'abarundi zitahukanwe ku nguvu. Ikibabaje rero nuko leta ya Tanzania aribona umutekano uri mu Burundi kurusha impunzi yo ubwayo, ahubwo yo yagomba kumenya umutekano w'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi. Rero twebwe niho duhera dusaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko n'amasezerano y'ubwayo yisinyiye, ikagerageza uburyo bwose yo kwirinda gushaka gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu. Ikindi dusaba HCR kuva mu gacerere ikabwira leta ya Tanzania ikashira habona ivyo bintu byose biriko biraba, gutyo mu kubwira leta ya Tanzania ko yo kubahiriza amategeko yo yasinye. Amakungu rero tuyasaba rero gukurikiranira hafi biriko biraba kandi gafata ingingo zibereye kugira ngo impunzi z'abarundi zibandanye zibaho mu mahoro n'umutekano.